Zaburi ya 92 turasoma iyi 200 wa 12 n'uwa 13. Haravuga ngo umugororotsi azototahara nk'ikigazi, azoshigwa hejuru nk'igiti c'isederi c'i Lebanoni. Abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yacu. Amen. Sanga umwaka wo gutotahara, sanga umwaka wo gutotahara. Totaharira mu nyubakwa z'Uhoraho, utotaharire mu nyubakwa z'Imana yacu. Inyuma y'impinduka haza gutotahara. Uvuze gutotahara biba bigaragaza ko ari ikintu gifise ubuzima. Mu yandi majambo, muri uyu mwaka tuzogenda dufise ubuzima, abatubonye babone ko dufise ubuzima. Nukuri ugeze mu murima w'ibigori ukabona uko utotahaye, uvuga ibigori birafise ubuzima. Haleluya. Umwaka w'ubuzima butotahaye. Umugororotsi ubwa mbere n'umuntu yizeye Yesu hanyuma akamwakira nk'umwami n'umukiza. Igihe cyose uzobona bavuze umugororotsi, uzumenye ko bavuze umuntu yizeye Yesu hanyuma akamwakira nk'umwami n'umukiza. Niwe mugororotsi. Aba nibo rero Bibiliya ivuze ko bazototahara nk'ikigazi. Batugereranije nk'ikigazi, igitegwa c'ikigazi. Tubanze tuvuge ku bitegwa. Igitegwa kugira ngo gitotahare hariho ibisabwa. Icyambere gisabwa ni ugutegwa mu ivu ryiza. Ikigira kabiri gisabwa ni imvura. Ikigira gatatu ifumbire. Ikigira kane umuco. Ibyo ni ibintu bine vya nyamukuru bikenewe kugira ngo ibitegwa bimere neza. Bimaze kuronka ibi bintu bine, igitegwa kirashobora gutotahara. Nagiye kubijana mu buryo bw'imwemu, zanga naho nyene mu buryo bw'imwemu kugira ngo dutotahare turafise ibisabwa kandi binyene bine: ivu ryiza, ifumbire, imvura canke amazi be n'umuco. Turabikeneye. Umuco niryo zuba. Yesu ashimwe cyane.